ndabahaye mwiriwe mwese kuri uyu munsi nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro gishasha c'uno munsi. Intumbero y'ino shene yanje ni ugufashanya namwe, ni uguterana ivyiyumviro haba mu bijanye no kwiteza imbere, haba mu bijanye no guhanurana, niyo ntumbero y'ino shene. Rero ndabaha ikaze kuri uyu munsi muri video nshasha, ndazi yuko muza kuronka vyinshi muhungukira. Tubaye mw'isi ubu umuntu asigaye abuhanuza haba mu bijanye no kwiteza imbere, haba mu bijanye n'imibereho y'abantu, ukabona umuntu ushobora guhanuza ikintu. Rero nta handi izo mpanuro muzozisanga haba mu bijanye no kwiteza imbere canke mu bijanye no mu kibano, ni kuri ino shene yanje yitwa Apo Business. Kuri uyu munsi tugiye kurabira hamwe impanuro zishika zitandatu. Impanuro zitandatu uzikurikije zohindura kubaho kwawe. Tudatevye, impanuro ya mbere: uze wame witaho, wibande ku bintu ushobora gutorera inyishu. Ntuzofate cane ngo wegamire, ushire umutima wawe ku bintu atariho bituma biba, ubona uko nyene bishika, uhava ubishira ku mutwe wawe wose, ushire ku bwenge n'umushaha wawe, kandi atanyishu wobyongera. Concentre-toi sur ce que tu peux trouver une solution. Akarorero, nimba turi muri corona, reka dufate corona nk'akarorero, canke dufate ibihe vy'imvura nyinshi, ubugaragwa, ingwara zitandukanye, des calamités. Peut-être mu muryango iwanyu hari umuntu yagize accident, ikintu gikomeye cabaye ku gihugu ca muryango iwanyu, si wewe ubituma, si nawe wona biheza. Ivyo ntuzobijeko cane, wikonsantre kuri ivyo, atari ugustressa vyonyene, atari ukubabaza, nta nyishu bitorera, inyishu zitereza kuva ahandi hantu zitava kuri wewe. Ivyo bintu uzogerageze ntuzuje urabishira ku mutwe cane, ubishira ku mushaha, n'amastress y'ubusa, si wewe utuma biba, si nawe wobimara, ahubwo ikonsantre ku kintu ushobora gutuma wewe nyene ushobora kuvuga uti kino kintu nobitorera inyishu. Nimba ari kuja kw'ishure, wovuga uti je ngomba kwiga ibi n'ibi n'ibi, inyishu ziva iwawe ugaheza ukiga. Nimba ari ikintu uvuga uti je nokora kuno nkiyungunganya, inyishu ziva iwawe, ivyo woshobora kubikora kuko niwe wifitiye. N'ingwara zishika ariko wotorera inyishu, ariko ntuzoje kurondera inyishu z'ibibazo biza uko nyene atari ubituma ubona biva hejuru, biva ahandi hantu, biva ku hindagurika ry'ibihe, biva ku ahantu hatandukanye, ariko ntibiva kuri wewe. Urumva ko ivyo bintu nta nyishu wobitorera, ntuzovyiteho cane, atari amastress gusa, nta nyishu uzobironkera. Concentre-toi sur une chose woshobora kurongera inyishu, ico utorongera inyishu gerageza ucirinde. Impanuro ya kabiri woshobora gukurikiza ikagufasha kubaho kwawe, ikaguhindurira ubuzima: la gratitude. Gerageza, twese kuri iyi si mu Burundi honyene, ibihugu vyose, haba Buraya, Afrika, Aziya na Amerika, abantu bose ntitwigera duhaga ivyo dufise, tuguma turondera, tuguma dushakisha, ariko gerageza ushime. Nimba ari ico warose, ari ugerageje kuraba uti ko haheze umwaka, mbega ubu ngeze hehe, shima aho ugeze. Nimba hari intambwe ugezeko, gerageza ushime, uvuga uti aho narindi ubu narateye intambwe, ushime. Ariko ntuzokwama igihe cose uganya, ntaco ufise, ikintu umenga ntiwigera uva aho uri. Gerageza uvuga uti intambwe ndabona irahari, ndashima aho ngeze, reka mbandanye ntera imbere, reka mbandanye nkora. Ariko ugire gushima, la gratitude. Ntube ntashima, ubu umuntu yamana imyidogo, nta jewe mbona umenga ntibi vya vasi vyanje, ariko abandi bantu bobo barakubona yuko ari ibintu biriko biratera imbere, barabona yuko intambwe ihari. Shima ivyo ufise, ubone ko hari intambwe wateye, ureke kuba engra, umenye yuko ubone ko hari ahantu ugeze, uheze uhashime. Navyo birafasha, biratuma ugira confiance, biratuma wumva amahoro, biratuma wumva kumeze neza. Iyi ni impanuro ya gatatu, nawe guhindura ubuzima, la generosity.
Même si nous sommes dans le monde capitaliste, aho umuntu wese ibintu afise avuga ati ni ivyanje, ivyumviro ni ivyiwe, amahera nayiwe, imodoka ni yiwe, ivyo atunze vyose ni ivyiwe, nta wundi muntu wo kubironkako. Gerageza ugire generosity, ubu umuntu afashanya, ubu umuntu atanga, ubu umuntu afise ikintu afasha umuryango, afise ikintu afasha la communauté, afise valeur, afise ikintu abantu bashaka kuvuga bati nakara dufitiye akamaro s'amafaranga yonyene. Ushobora kuvuga uti wewe je ko atamahera afise nta kindi kintu ufashisha umuntu, ariko ushobora gufasha umuntu mu vyiyumviro, ushobora kuremesha umuntu ari mu bihe bibi, ushobora gusanga umuntu agomba kuja ahantu canke agomba gutuma ahantu akamubura, ariko ukamuba hafi akagutuma ukamushikira hatoshika. Ça c'est la générosité. Gerageza umuntu abantu bavuga bati nakara dufitiye valeur, atahari turumva ko ari ikintu cabuze, unifu atazoba hari tuzokumva umubabaro. Gerageza ugire impact positive kuri societe. Nimba ari muri umudandaza, nimba ukora ibindi bintu bisa vyiyumviro, umuntu niyaguhanuza muhanure neza n'umutima mwiza, umufashe, umwereka aho yoca bigende neza. Uzoba uriko uratuma entourage wawe aho ubaye, aho ugendera, babona yuko uri umuntu w'akamaro. Usange wewe utange utarindiriye ngo noca ndoniki, donner sans attendre. Nturindire ngo mbega nokora iki ngo noca ndoniki. Reka kwama hari ivyo woronka, donner sans attendre. Gira generosité, gira ico ufashije. Umuntu niyagusaba 1000, niyagusaba 500 agura igitumbura, ukaba wobishobora, gerageza umufashe. Ntuzokwamvuga ngo vyose ni ivyanje, ntawo gufasha, ntawo guhanura, ntawo gusuhuza agwaye, ntawo gutera ivyumviro. Ivyo bintu uzogerageza kuja vyirinda. Iyindi mpanuro ya kane yoshobora gufasha kubaho kwawe, ikaguhindurira ubuzima, ugerageje ukayikurikiza neza, ntuzoreke ngo ariko ikintu na kimwe gikontorora ubuzima bwawe. Ne restez aucune chose contrôler votre vie. Ntizikaba inzoga canke ubusambanyi canke ibindi bintu vyose canke abantu uzohavureka ngo bikontorore ubuzima bwawe. Gerageza ubuzima bwo bushire mu ntoki zawe, ntureke ngo bukontorore ikindi kintu, yaba amafaranga yaba iki. Kuko nimba niwareka amafaranga akaba igikoresho kuri wewe, nge n'amafaranga azokoresha ico ushatse, ube igikoresho ciwe, ubeho uko utarubaye, ubeho uko udashaka kubera afise amafaranga. Rero ntihagire ikintu na kimwe kizokumetereza, kizoja hejuru ngo gire influence kuri wewe, kiguhindura uko warubaye. Baho ari wewe nyene, niyaba inzoga ntizokubera igitsitaza, ube umuntu nimba kugura inzoga canke kugenza uko ashaka, aguhamagare ngo ngaha gira uku, agukoresha ivyo utarushaka kubera ko wizeye ko ava kugura inzoga. Gerageza ntihagire ikintu na kimwe kiba mu buzima, kibaho kuri ino si, kigira influence kuri wewe. Aco gihe ndazi kuzobaho neza. Iyindi mpanuro ya gatanu wokurikiza kandi kagufasha lo pardon. Nimba ari umuntu yakubabaje, nimba ari vyakubaje muri kahise, gerageza ugire pardon, gerageza ubabarire. Kuko kubabarira c'est la philosophie stoïcienne, si je nabizanye. Kubabarira ntubugiriye neza uwo muntu yakugiriye nabi, wewe nyene ubwa mutima wawe uba wiribeye, uba utuma umutima wawe utekana. Kuko kwama wibuka ngo naka yarambabaje, kwama wibuka ngo hari ibintu vyambayeko, kwama wibuka ngo hari abantu bangiye kunokunogo, bituma wama mu gahinda, bituma wama wumva umenga hari ico ubuze, uguma muri pasi, uguma muri kahise, uguma mu vyakubaye atari vyiza. Gerageza ushime vyiza ufise, ushime ntabwo ugezeko, hama ugirire pardon ivyo bintu vyose bibi vyakubayeko, uvuga uti ico pardon. Kupardona ntibisigura kwibagira ivyakubayeko, ariko gerageza ugire pardon, urekure uwo muntu wese yagushavuje, yakugiriye nabi, hanyuma ubandanye ubuzima bushasha bwa kazoza. Iyo turiko turavuga ngo pardon, ntituvuga kugirira imbabazi umuntu wenyene, umuntu uriya canke kanaka. Nawe nyene ubwawe igirira imbabazi, kuko hari aho wagize nabi, haravuga uti naratanze umwanya hanaha, narahaye umwanya abantu, naragendanye n'abantu ataco bamfashije, narakoresheje amafaranga yanje mu bintu bitangirira akamaro, ibintu binyononera ubuzima. Iyo umenya sinari kugira uku, aho hantu hose wakoresheje umwanya, amafaranga n'ibindi vyose ushobora kuvuga utanu nagizerere, igirira imbabazi uvuga uti mwaho usije pardon, ibi bintu sinzobisubira. Wewe nyene aho hantu uvuga uti narakoze ico ntari gukora,
gerageza nawe ugirira imbabazi wumveho ku mutima wawe utekanye. Impanuro igira gatandatu, wogerageza ugashira mu buzima bwawe kuko ndazi ko bizogufasha cyane. Toutes choses changent, no kumenya ko ibintu byose ntivyama d'impermanence. Ibyo ufise uno munsi hari indirimbo ivuga iti aho vyiriwe siho birara, aho biraye siho vyirirwa. Iyo ndirimbo sije nayiririmbye ariko niyo Murundi. Ivyo ufise namba ari amafaranga, nimba ari abagenzi, nimba ari ibintu byose wowe ufise ntibizokwamaho, ejo bizogenda. No sindiko mvuga ngo abifise ngo bizogenda kuko nawe nyine ubwawe ntizokwamaho kuri iyi si, uzopfa. Bisigura ko n'ivyo bintu natwe tuzogenda, nimba ari uzopfa ivyo ntibizokwamaho. Gerageza uko ubayeho, nimba ari ivyo ufise, nimba ari ubuzima bwiza ufise, nimba ari abagenzi beza ufise, naho bisanzwe umenye ko ivyo ufise utazovyamana. Hari abari babifise batakibifise, ariko kugira ngo ejo sosiyete ntizogufata ukundi, ntibazovuga ati wa muntu none rabuze ukuntu asigaye ameze, yahora afise amagara meza none utubona umenga yarahindutse, bagutwenga. Baho uko ubayeho, umenye ko ivyo ufise kera ntiwari ubifise, ari nimba ari abagenzi ufise kera ntiwari ubafise, vyose vyogira rimwe ugasigara umeze nabi. Rero ntihazobe ikintu na kimwe gituma wumva yuko urenze, gituma yuko muri hejuru. Nimba zoba ari ubutunzi, nimba zoba ari amagara meza, nimba zoba ari kwambara neza, nimba zoba ari umuryango mwiza uvukamo, sinzi iciza cose cobaho ngo gitume wumva wosuzugura uwundi muntu, wosuzugura abandi bantu ko babayeho. Gerageza ubeho uko nyene, utekane, umenye neza ko ivyo bintu ntibizamaho, nawe ubwawe ntuzamaho, ejo vyogenda aho ugasanga ukeneye uwundi muntu. Rero ntuzoshaye ku bantu kuko ejo ubakenera, ntawe uzi ngo n'umwami yaratiye urushimwe, ntawe uzi uko bigenda. Gusa ico ngomba kugira hano hantu ni uko toutes choses changent, l'impermanence des choses, nta bintu bihari eternel, ibintu vyose birahinduka. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje muri ino video nshasha. Ndabatumirira gusonda kuri sabone, naco bitwara ku buntu, ariko gatuma shene kuri ino shene iriko impanuro zitandukanye. Ndazi yuko muzungukira vyinshi bishobora gutuma nawe wumva mu mutwe ukuze, ukaba mature, ukumva ko ari ivyumviro bihinduye, ugahindura n'abagenzi. Tuzosubira naho utaha. Murakoze cyane.